yitwa dukunde kurima reka mbahonje imisari yayo kidogo ya nzogutera ingumu ya nzogusengera ya uri bogari ya n'amajambo yanditswe na Fabilove mukanya turagaruka twumva ati iyi ndirimbo izobivuga kubiki ni kiganiro Monday Superstars ndaguha ikaze wabonye neza yuko ari ya Dijo hamwe na Indundi TV n'amakuru yacu y'abastar kubiba vyavuzwe mu ndwi turangije. Welcome again. Nkuko narimeje kubikubwira ni nyuma ya Fabilove kuba ari mu gacerere kadasanzwe gushika abakunzi biwe baguma babazanya mbe ari hehe bamwe ati ngo aza yarafashe urugendo kuko ngo nta kuntu indirimbo umufana yosohoka hama gushika isata na kimwe arishura bamwe ati kubera kutishura kubera bitagende gutya bigende gutya ndakwibutsa kandi dusubira ngaha ku ndirimbo umufana ubona ko Fabilove nuze Bface mweneyo yaguma mutaginga ati ni mumubwira gira icakoze ni mumubwira avuge wewe aguma ari mu gacerere isonge urazi neza yuko yashoboye gusohoka ayaze kwisohora arayikorera challenge ku muririmbyi yashoboye gutahukana ico kibanza arashobora kwemera yuko bazoshobora kuririmbana byinshi rero twama turiko turebabwira nganyene muri Monday Superstars kubamo bari kwadukurikirana ariko kandi ubu yamaze kuba rekurana remix yayo ariko imwe n'abarapere batandukanye kuba Fabilove nyine atabonetse muri iyo challenge urabona yuko hariyo ikintu kitameze neza ari ikintu nyene kitameze neza kuba atabonetse muri iyo challenge harimo stamina kuva mu gihugu ca Tanzania ariko kandi harimo Racine kuva mu gihugu c'u Rwanda aho ndiko ndavuga abantu bavuye kure mugabo abaririmvyi bo ngaha yarondera barapere Fabilove yari kuburamwo ubona neza yuko nkuko yari yabivuze ko wadashima kugira ico yishuye gushikisa ubona ko agifise yanzira nyene aya majambo narinda kusomera narimeje kugusomera nako na majambo ngo azoshobora gukoresha mu ndirimbo yiwe nshasha Fabilove agiye gusohora uri bogari ya ibogari ni yahirikira bwigwa yes tubanda turiko turarindira ubona ko umujyo barapere bariko baraza ko baracangamuka ibintu bimeze neza ariko kandi ukaba utarumviriza umufana remix ndayigutura ugenda kuyumviriza badaboje bose urabura ko ububasha bwabo bwo ku uretse kuhibongoza yuko bashobora no gukora rap ariko Shani Queen hajya ba pasi kuva muri Toy Centre hamwe na Wiri urabona ko bari mu gacerere kadasanzwe mbwa bagarukanywe uwitwa Afisa ubu abarizwa mu gihugu ca Kenya benshi baraza amateka yiwe nivyo yagiye arakora arasuya kandi aramugarukana akabazo kaguma ari hahandi why Fabilove kutaja muri challenge umufana umva ko ingoma yiwe iri nyuma ngo tubandaye turiko turayirindira yes umufana uyikurikirana ugira nico tubwiye mu kubaza turiko turarindira ni Monday Superstars nuko tukiri muri byo nyene byo kurapura urona ko arabaririmbyi bagiye baza benshi batari biteze yuko bashobora gukora na cyane bashobora gukora umudiho wa rap mu mateka yabo nivyo bagiye batangurira ko nka Daboje akiri Gitega urabona yuko ibintu vya rap agira urabona ko ugerageje kuraba no mufana urabona ko yashoye kuvyifatamwo neza ku baririmbyi rero ngo ni benshi yari yahamagaye ngo mugabo wabo nibo bashoboye kuboneka ngo batashe kuronka kanya gutya na gutya D1 acishije ku rubuga rwiwe we yaciye yandika ati ngo ari ibintu mutareka ndabisome kuko ninatangwa guma ndiko ndabivuga ntariko ndabisoma umengo nca ndabivuga ukundi yanditse ati ngo amakuru mutari muzi ngo nuko rap cankeraga ari byo bintu nshoboye kandi cyane kubera ikintu natabikora Nchesha tuguma twibaza ko aje kubibutsa niba baragize gariste niba bushiremwo hama nico gituma we avuga ati ivyo zo bibakorera mumenye ko ari byo nshoboye byose ashaka kuba bishoboye nabikorero ni D1 mbwa muri aka kanya tubona ati abarapere turarindira ibintu by'ibinwe biza babandanya batwereka yuko za mpano nyene kwa kundi baba bajyamitse bategeza kubivyura tu ibintu bishoboye kugenda
neza. Yes, ni kuri izo mpano rero na cancere tuba tubasaba ati tuze kuzishigikira. Eske wowe ugerageje kuraba D1 urabona ko ashaka gukubita iziragaga kubita kandi n'izirapu ibintu bikagenda neza. Gira icyo umbwiye ngaho muri commentaire, ariko kandi nkuko namanda kubwira bumbwira muntu w'Imana, umbwira nimba ari byo nakubwiye bimeze gutya kuri commentaire yawe babimeze neza kugira tushobone kubandanya turi kumwe namwe. Ikiganiro ni Monday Superstars, nibikibwira D1 aduhe izo ndirimbo none aziduhe, mushirire ko ngaha commentaire aduhe. Turabandanya n'amakuru yacu tugenda tunyarukira mu gisata cy'abasanzwe bakina marerese, ariko kandi n'indirimbo zinina hazimana. Alvera Muhimbare yatangiye kwanza akebura abagenzi biwe ngo ukabura umusa, ukaba ubona ko hari ibintu ukora kabisa bizotuma ugenda mu bindi bihugu, ngo ivyo dukora byose nimba twandika amasinema nimba tugira gute twiga indimi. Sinza kari kamushikiye ngaho ngo si twatundi ngo tuguma tuyandikisha ku dustati ngo tugashirako good night kwa warahushi kugasanga nyene hari ururimi rugukeneye. Ni Alvera Muhimbare naho yari yakubitiye ngaho mu gihugu ca Tanzania, tutaramenya neza na neza ivyo yashoye kuharangurira neza, ivyo amaze ivyo yagarutse akoze ni n'ukuntu bitunganije. Twizere ko vyose dushaka kubimenya, ariko ico tuzi nuko amaze kuba agaruka mu gihugu c'amavukiro. Amafoto ubona yakigwa na bamwe mu basanzwe bakinana, ubona ko biba biryoshe gose, abantu baba bari mu muryango umwe bagafashanya, ukabona ko nimba mugenzi wawe yahagurutse akagenda kurabaho bweze, mwegere umubwire uko bimeze, akagohe ka mbere ngo nako ngwira umusare, gerageza umenye n'indimi kugira bizogufashe. Ni Alvera Muhimbare, ubwo nibwo butumwa ashoye gushikiriza, ariko vyinshi kuvyakoreye muri Tanzania twizere ko tuzoguma tubibamenyesha. Ni ikiganiro Monday Superstars. Nkuko twari turindiranye igishika isango yari yaduhaye Masterland yaramaze igihe kirekire ari mu gacerere. Indirimbo yitwa ko ari yiwe, abantu benshi baguma barindiriye nyuma yo kuduha mafu je m'en fous, yaciye mengo ebana aragiye mu gacerere. Mugabo uretse ko twamubonye mu ndirimbo Google Mom bari iyo ni yakadike. Mugabo rero isango yari yatanze ko ari genekerezo rya 15 ngaho kuri arena yuko agiye gutanga indirimbo yise Matata Experience. Matata rero bari basidukanye niyo nka baraza kumushigikira, hari ku munsi wa kane ku kibanza nyene hajya nyene arena, abantu bose barashika. Nkuko yari yabivuze abaririmbyi bashobora gufashanya ni Estanish hamwe na Benturo, DJ Philbite, urabona ko bashoye gushika. Ibintu birashobora kugenda neza, ngaho muri arena. Indirimbo Matata nimba umaze kuyumviriza hari sano ubona ifitanye na yajya amajambo twaguma twumva ko nawe yavuzwe muri umufana. Mu mufana abona ko bahagarutse ko havuzwe Stilogofe, ariko kandi Fabilove, Masterland, ego umengoti ngwe ari umuntu yaguma yumva ati none Matata ivuga ibiki, ukaba utarashaka kuronka akaryo ko kuyumviriza ucugenda uyumvirize. Muganga iravuga cyane ngo kuvyerekeye n'abantu baba bashaka kukwicira amadiri bakakuvuga nabi bakagira ujya. Muganga bagasanga ca kinogo nyene nibo baciye binjiramwo. Hari gerekezo rya 15 ngaho muri arena, indirimbo barayishira ku mugaragaro. Amasanamu yasho gufatwa na John Ella, nkuko benshi bandanya bavuga yuko John yoba yaragumye muri Belgique canke mu Rwanda. Kuri ico kibanza yarashoye kuhaboneka, nukuvuga yuko ubu asigaye ari wa muhinyanyuzi. Ubu mwumva ngaha uno musika mwumva ngaha, ivyo kugenda rero ngo agumeyo sinibaza vraiment no kuri dogrageze ko nibinaguma ariko arakora bisukuye meze neza. Yo hunga ngo aje hehe mu Burundi, abantu yadukorera ibintu vyiza. Niwe yakoze Matata ya Masterland, genda uyirabe. Yes, turabandanya
turabandanya n'amakuru yacu ariko kandi dutandukira kuri ya makuru ataba turaba cyane mgaho biba bikenewe yuko nk'abafana babikurikirana bakabibona ni kuva kwa Natasha muri kino gihe ubona ko yafasha abana akabatwara kwiga mu Butaliyano ababona neza yuko ata misi mikuru ya indi twamatuko turabona iri kirategurwa why bimeze gute kandi ubona ko umwanya mwinshi asigaye umara neza mu Butaliyano n'ubutuko turavugana niho abarizwa bamwe mu byo ndetse namwe bwe muko murankurikirana ivyo mwahora mukurikirana urabona ko concert yiwe la Boss Paris yashoboye kuyihindura arayigira concert mu mwaka uheze ubu rero nta kintu c'ikibigi c'igipari kiriko kiraboneka cyane giteguwe na Natasha abantu bagiye banywe kwa kundi yababigira gerekezo rya gatanu n'ukwezi kwa mbere niho yari anniversaire yiwe mbwana ko ata bintu by'ibibigi byabaye ego gerekezo rya 13 kandi uva muri management yiwe DJ Rafa yari yaserebwe na nyene yari ko aracelebra anniversaire mbwana ko ata kintu cabaye nibikiriko biraba nuko atari mu Burundi canke ibintu by'amapari barize nyene kumenya babigabanye canke nyene usanga biriko biranategurwa n'ibindi mugabo makuru ntatura ubundi abitegura canke adategura bica bigenda gute mugabo ko ari umusa ni ngomba ko tubikurikirana ayandi makuru ariko aravugwa kandi ataturaba mukanya banu bimana nukuri ariho kurondera amakuru no kuja mu mizi no kugira gutya bikanka ni nkuru yuzikurikiranye zo nyene ziguca mu myanya y'intoke n'umuririmvyi kazi kwanza yatanguye ari nyene ku TV avuga nyene amakuru mu nyuma aboneka ku ma TikTok azara shininga mu nyuma araduha indirimbo kundana na le marie bisaba kwikota ndatombarira abaita vyagiye arakora avuga ati nukuri je bimeze uku ni Gina yaraje nyene mu muziki abantu baramwakira ibintu biragenda neza amajambo rero yatangiye kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye ngo uyu mwana ngo ni yarakiza muri game ngo mu bisanzwe iyi game ya Buja Flavor yijemwo tu ni ngombwa ngo ari abakobwa benshi bagiye barabura ari abantu benshi baje muri iyi game bakabura kubera iki kwanza icambere bace batwarinda ugaca usanga ngo kindi gihe nawe ugaca usanga ngo baronsa abagabo ntibabemerera ko babandanya niyo game ibintu vyinshi nyene ngo kwa Gina nawe ngo aragiye amafoto ararerekanwa ati ngo wasigaye ibungenze ariko tugaruke haraho ubona bakorerwa baby shower ahandi ukabona bivugwa ngo nameza 6 ngo ari mu kuvyara bamwe mu nyuma tubona ahubwo bagiye kumwibarutsa iyi nkuru rero ndaziko nanje ntayigarukirije ngano tangura kuvuga ibitari ivyo gusa ico tubona ari amafoto yerekana yibungenze ariyo babona abagenzi biyonyera kuri TikTok bagenda ku bakabigira nibikiro ati ebara sijera twayinda yatwaye uyu mugabo hageze kwa Gino urabona ko vraiment atari ya maso yandi dukoresha ngo ari umuvyeyi yakubonye rimwe gusa cyakubwira ati wowe urafise inda nawe yo bari ukwezi kumwe kiretse nk'ivyo rero mugabo ico tubona dukoresheje amaso urabona nyene ko yoba afise imbanye bimeze gute rero kwa Gina ariko ikibazo jewe mfise sico ngo burya nguje muri Buja Flavor ngo ni ngombwa ngucushikirwa n'ivyo bibazo canke bivana no mu munsi uko yitwara gira icumbye ngaha muri commentaire na cyane kubigeme kubaririmvyi kazi ngo niwe vyamagu bikunda kugora cyane wowe wibaza ko vyaba bibagora kubera iki kandi hoho ni ngombwa ico kintu kibe gira icumbye ngaha muri commentaire sinuko turabandanya n'amakuru yacu ngo gwaruka ngo gironke depite ricivugo cyamaze kuba kiboneka gwaruka mu iterambere mwifashe kwakwa nivyo vyumviro gusa vya mukombozi jewe nje ngaha rero mba ndiko ndagusaba nimba vyukuri washoye gukurikirana imbuga ziwe nk'umuririmbyi jewe bien sûr ashaka kuzoserukira abaririmbyi ngo bashobore kujya kuvyo babiri yakuya
uciye kuri page ya Mkombozi urabona imigambi yose yamaze kwishira hajya. Reka ndaguhe ibiri nashoye kubona. Arashaka yuko Facebook izogirana amasezerano n'u Burundi zaba za YouTube yabo yandi ma platform yose ngo kugira umuririmbyi ufise wese ubuhinga mvabwenge ikintu ciwe cose ashobora gushira ku mbuga abone akunguka abona akarusho, ariko kandi ngo ugwaruka ashaka kuruhamagarira gukora kutizerinze ngo bashobore gukora. Yes, nizere ko abazoshika muri ivyo bibanza muzoshobora kumenya vyinshi. Igerekerezo rya 20 bazoba ari ngaho i Buganda, ariko kandi 21 azoba ari ngaho mu Rugombo. Ndabibutsa neza yuko ari Bujumbura gusa urekuriwe kumutora Mkombozi. Cibitoke ca Rugombo twisigaye barizwa muri Bujumbura na Bubanza na Bujumbura rirare bien sûr na Bujumbura meri. Nivyo bice rero bine afisemwo abantu kandi ngo akeneye 40%. Rero ngo nahi wanyireho kubikora kugira ibintu bizoshobore kugenda neza. Mushitse no muri ivyo bibanza mushitse n'ivyo bibanza murashobora guca mumutora ni ku nimero 26 uzobutoye Mkombozi. Urabona micro, urabona ifoto ifise micro, afise micro mu ntoke ariko kandi yerekana ikimenyetso ca butatu gutya bwa bundi bwo mu Buyenzi. Ndazi ko mutariyobegwa umuntu akugiriye gutya. Rero ari kuva kwa Mkombozi ngo nikugenda rero kumugira abe depite kugira duserukire gori kuneza y'ugwaruka n'ugwaruka ruzobe rushigikiwe. Rero nuko tubibutse ko amatora ari genekerezo rya 5 ukwezi kwa 6 niho tuzosidukana niyo nka kugenda kumutora, ariko twumviza kwanza ivyumviro eske twabishimye bimeze uku hama tugaheza tukamuha ayo mahigwe. Ni Mkombozi Lucifer. Nuko ni Monday Superstars, ikiganiro canyu muzi yuko twaza turi kumwe tuvuga amakuru y'abastare banyu. Hari igiteramo twababwiye igerekerezo ry'icumi kuva kwa Big Fizzo ashitse mu Buganda yakoze igenekerezo rya 20 arakora igenekerezo rya 27 igenekerezo rya 20 gushikisa banange nanje ndacarondera amafoto. Big Fizzo numwe mu baririmbyi iyo ahejeje igiteramo araza agashirako agashimira abafana biwe. Ni igiteramo yakoze muri Belgique, abantu baravuze ko atabantu yaronse mugabo yaraje arabashimira. Mu Buganda yagiheza gato yacaza arabashimira mugabo ico cigenekerezo ry'icumi gushikisa ni abona naje basi mumfashe ku muntu yashoye kubona ayo mafoto anshire nga muri commentaire hama turabire hamwe ingene igiteramo cagenze. Gushikisa tuko turavugana tuzi ko kibarizwa mu Bugande canke aza yarasubiye mu Butaliyano mugabo aba boss bo nga urabona yuko nta kintu na kimwe turabona ko hari afishe yoba imuzanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Birashoboka ko yoba yaramaze gusubira mu Butaliyano canke hakaba akiri mu Bugande. Ivyo ni ibintu bibiri. Igiteramo uwashoye ukibona ndasavye ifoto ashobore kunshira ngaho, ariko turangiza no kuri inkuru ya Mr Champagne batanyamanza tu numwe mu baririmbyi yarekwiye gusiga ikorwa acafata kayira urabona ko ari muri Tanzania. Mr Champagne ubona ko izina ry'umukinyi w'amareresi ngaho mu gihugu ca Tanzania Kajala yaciye ku izina ryiwe abantu baraza bakamuvuga. Ama interview ariko arakora mu gihugu ca Tanzania baragaruka bakamubaza cyane kuvyerekenye na Kajala akavuga ko ari umuntu yakiriwe hajya mu gihugu ca Tanzania nkuko wenye navyivugira ngo ari muri Tanzania ngo bariko aravuga Burundi. Nayo mpamvu ngo dushobora kumushigikira. Batanyamanza tu uramaze kuyikurikirana ikurikirane n'indirimbo ya Mr Champagne. Ubu ni tuwa muri Tanzania tuze ko azocagaruka ngashobe kugira kandi yindi tuwa. Ni vyinshi tutababwiye ariko kandi ni vyinshi kandi babwiye ivyo tutashoye kubabwira byose urashaka kudushira nga muri commentaire. Tuba turi kumwe namwe ndakubwira ati iyi ndwi iratovye indirimbo ni boku ngo aske ngo akakantu kabaririmbyi yuko umwe arekuye undi acare ku rundi iyo habaye calme bose bakaba calme nawe uramaze ukaromarka. Iyi ndwi banange hari indirimbo nyinshi cyane sinozivuga zose ngo shoye kuziheza, ariko tubabwira atabarundi bacu bagume ku kivi. Ndagushimira cyane Monday Superstars. Tuze dusubire kandi ku munsi wa mbere ni Ndundi TV hamwe na Dijo. Ciao.